Ndi nitekana umunezero ndasubiye kubasuhuza mbaha kaze nshuti bakunzi bacu mwe mubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ibashikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe kaze ntanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe kaze ntanakwipfuriza kubandanya uragira ijoro ryiza. Inshuti mukunzi wacu wowe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'ibihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Uganda ndetse yewe n'igihugu ca Kenya, mwese ndabakengurikiye cane. Ndabahaye kaze muri ano makuru agezweko hariko aravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Ano makuru arabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Rumonge abantu 3 bagirizwa kwica barapfunzwe. Abagabo 2 n'umukenyezi umwe bikekwa kuba barishe umuntu barahagaritswe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana rishira uwa mbere ku mutumba Gihwanya muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Ku bw'amasoko mu gipolisi abo bagabo 2 co kimwe n'uwishwe bahoze bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Murembwe riraho nyene mu ntara ya Rumonge. Abo bikekwa bakaba bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara. Iyo nkuru ku buryo burambuye ni mu kanya ntuje kure. Nayo Inyanzarake umudereva w'umustaneri wa komine yararashe kugira ngo atere ubwoba abanyagihugu. Abanyagihugu bo ku mutumba Bukeye muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi bariyamiriza inyifato y'uwunyonga imodokari ya komine. Aheruka gutera ubwoba imiyabaga 2 mu kurasa amasasu. Umustaneri w'iyo komine aranagirizwa kandi gukoresha iyo modokari ku nyungu ziwe. Ino nkuru ku buryo burambuye nawe nyene ni mu kanya ntuje kure. Nayo mu ntara ya Cibitoke imbonerakure zirenga 600 zagiye gufasha imabayi. Kuva ku w'Imana wa 22 Gitugutu 2023 imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD nyinshi cane zirakoraniye ku mugwa mukuru wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke ni mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu bavuga ko bafise ubwoba bw'ubwo bwinshi bw'imbonerakure. Umustaneri w'iyo komine haremeza ayo makuru hakamenyesha ko baje bazanywe n'umugambwe. Isayo gusa ayo makuru hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya ubana natwe. Ntanguye ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru iriko iravugwa mu ntara ya Rumonge aho havugwa ko abantu 3 bagirizwa kwica bapfunzwe. Abagabo 2 n'umukenyezi umwe bikekwa kuba barishe umuntu barahagaritswe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana rishira uwa mbere ku mutumba Gihwanya muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Ku bw'amasoko mu gipolisi abo bagabo 2 co kimwe n'uwishwe bahoze bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Murembwe riraho nyene mu ntara ya Rumonge. Abo bikekwa bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara. Amakuru ava mu bajejwe intwaro kuri uwo mutumba yemeza ko uwo yishwe yatewe amabuye ku mutwe mu gihe yariko arashwana na mugenzi we bahoranye mu ibohero. Bariko bagwanira umukenyezi wo ku mutumba Gihwanya. Uko akaba ariko isoko mu gipolisi ryatomoye. Uwo yishwe yaciye ajanwa ku bitaro vya Rumonge aho yapfiriye amasaha make inyuma yo gushikanwaho. Igipolisi carahagaritse abo bagabo 2 bikekwa hamwe n'uwo mukenyezi. Ku bw'amasoko mu ibohero rikuru rya Murembwe abo 3 bariko baramarira umunyororo bari baciriwe. Ku murango bakorera mu mirima y'ibohero canke bakaragira inka z'ibohero, ariko nta muntu n'umwe twabajije yemeza ko bari bafise uruhusha rwo kurara inyuma y'ibohero rya Murembwe canke ko atarwo bari bafise. Ku bw'amategeko agenga amabohero abaciriwe gufungwa imyaka myinshi bari mu guheza igihano cabo barashobora kuronswa mu gihe bigenjeje neza uruhusha rwo gusohoka ku murango bagataha mw'ijoro mw'ibohero atabwoba bw'uko bahava batoroka.
nayo i Nyanzarake umudereva wa musitanteri wa komine yararashe kugira ngo atere ubwoba abanyagihugu bo ku mutumba Bukeye muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi bariyamiriza inyifato y'uwunyonga imodokari ya komine akaba aheruka gutera ubwoba imiyabaga ibiri mu kurasa amasasu. Musitanteri w'iyo komine haranagirizwa kandi gukoresha iyo modokari ku nyungu ziwe. Ivyo vyabaye ku munsi wa gatatu uheze uwo mushoferi w'imodokari ya komine Nyanzarake yahatswe kwica abagabo babiri. Uwo mudereva yategetse abo bahungu babiri gupakira ibikoti muri iyo modokari ya musitanteri. Abo bahungu baranse. Uwo mushoferi asanzwe ari umupolisi yaciye akura inkoho yiwe mu muduga aca ararasa kabiri mu ntumbero yo gutegeka abo bahungu babiri kwemera ivyo abategetse. Uko akaba ariko ababibonye biyamiriza. Amasoko yacu akaba yemeza ko umuhindo w'iyo nkoho wateye ubwoba abanyagihugu bo muri ako gace. Abo bahungu babiri bari kw'ikinga barakubaguwe barapakiye iyo modokari kugira ngo bakize igufa ryabo. Ivyo bikaba ari ibivugwa n'abanyagihugu. Abanyagihugu bavuga ko batakimushaka. Ku bw'amasoko mu bakozi ba leta muri komine Nyanzarake, uwo mushoferi yaragiye gupakira ibikoti vya musitanteri wa komine Marie Goreti Irankunda. Uwo mushoferi harahakana ivyo yagirizwa akavuga ko ivyo bikoti hari ibigenewe umurima w'akarorero wa komine. Abagize inama ya komine ariko bavuga ko uwo mugambi atawo bazi. Uwo mupolisi yahawe akazi ko kunyonga iyo modokari yasubiriye umudereva yari yirukanywe. Ni nyuma yaho bisabiwe na musitanteri Marie Goreti Irankunda yemeza ko uwo yahoze ari umushoferi wiwe afise umugambi wo kumugandagura. Komine Nyanzarake yibonekezamwo indyane haraheze amezi menshi ariko bivuye ku ndyane ziri mw'ishengero Eusebu misiyoni ya Nyanzarake musitanteri wa komine asengeramwo. Nayo mu bindi kandi ni uko mu ntara ya Cibitoke imbonerakure zirenga 600 zagiye gufasha imabayi. Kuva ku w'Imana wa 22 Gitugutu 2023 imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD nyinshi zirakoraniye ku mugwa mukuru wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Ni mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Abanyagihugu bavuga ko bafise ubwoba bw'ubwo bwinshi bw'imbonerakure. Musitanteri w'iyo komine haremeza ayo makuru akamenyesha ko baje bazanywe n'umugambwe. Abanyagihugu bamenyesha ko izo mbonerakure zose zavuye mu ntara nshasha ya Bujumbura igizwe na Cibitoke, Bujumbura, Bubanza na Bujumbura Meri. Bacumbitse kuva ku mugoroba w'Uwimana ku mugoroba ku kigo c'imyuga ca Kiriba ku mugwa mukuru wa komine Mabayi aho bacumbitse mu birasi 8 vy'amashure. Igikorwa cabo ku bw'isoko mu vy'umutekano hatashatse ko amazina yiwe amenyekana ni ugufasha bagenzi babo b'Imabayi kuko bobo ku bw'iryo soko nyene badashoboye intambara kandi badashobora gukora ibitero ku rubuga kugira ngo bagwanye umwansi banamutsinde. Ku bw'isoko mu gisirikare riraho nyene izo mbonerakure ziravuga amajambo mabi abiba urwango agatera n'ubwoba abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Twaje ngaha kugira ngo duhe ivyigwa izi mbonerakure z'Imabayi mu kiringo c'indwi zibiri kugira ngo bashobore guhangana n'umwansi. Intumbero yacu nk'abigisha ni ukubigisha imikenyero ya gisirikare no gufata ibigwanisho bikigishwa urwaruka rwose rw'umugambwe w'inkona. Iryo zina ni irihabwa umugambwe CNDD FDD bo muri iyo komine. Uko akaba ariko uwo mwigisha wabo ashimangira. Ku rutonde rw'ibizokorwa nk'uko abandanya tuzobandanya ivyigwa vya gisirikare mu kibira mu kiringo kitari munsi y'indwi. Ivyigwa bijanye n'ubuhinga bwo kugwana no kurasisha ibigwanisho bito bito na binini bizokwigishwa urwo rwaruka rwa CNDD FDD rutaramenyera intambara. Mu ntumbero yo kwinyegeza umwansi izo nyigisho zizotangwa mw'ijoro. Ivyo nibishikirizwa n'umwe mu mbonerakure arongoye umurwi w'abantu 150. Abajijwe kuri ivyo musitanteri mushasha wa komine Mabayi Jeanne Izomporera aremeza ayo makuru akavuga ati akavuga ko ari inyigisho zo gukunda igihugu
ku mbonerakure zo mu ntara nshasha ya Bujumbura ku bagenzi babo b'imabayi. Uwo musitanteri asaba abanyagihugu kuguma batekanye. Buramatari wa Cibitoke Kareme Bizoza we ashima kutagira ico abivuzeko. Komine Mabayi ntiyatowe kugihamana. Imaze amezi menshi irangwamwo umutekano muke, abenshi mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abajejwe intwaro harimwo n'uwahoze hari musitanteri w'iyo komine Nikodeme Ndahabonyimana bararungitswe gupfungirwa mw'ibohero rikuru bagirizwa gukorana n'abagwanyi b'abanyarwanda bacumbitse mu kibira. Mu Burundi imbonerakure zirakorana n'abajejwe umutekano mu gihe baba bariko barakizura mw'ijoro. Ku munsi wabahariwe umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reverien Ndikuriyo aheruka gushimira urwo rwaruka rwo mu mugambwe wiwe ku ntererano zarwo mu gucungera imbibe, aho umukuru w'igihugu nawe yashimangiye kuwa 26 Myandagaro 2023 igikorwa c'imbonerakure mu gucungera imbibe z'igihugu ciwe. Evariste Ndayishimiye yarabahamagariye kandi kugwiza amarondo yo mw'ijoro ahabona ko ahari Imana na Satani aba ahari. Hari mu gihe hariko hahimbazwa ku nshuro y'indwi umunsi mpuzamakungu wahariwe imbonerakure. Kubw'umukuru w'igihugu c'u Burundi, ONU n'ubumwe bwa Buraya baracafuje isura y'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi kuko banse ko Uburundi buvogerwa kandi ko abarundi bagandagurwa. Abo bitwa inkorabara na ONU, imbonerakure kenshi zirakorera amabi abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Ivyegeranyo vyinshi vy'amashirahamwe mpuzamakungu n'ayo mu gihugu vyagiriza imbonerakure kudahanwa ku mabi zikora nubwo umukuru w'igihugu yemera ko zisubizwa ku murongo. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa.